twaraza abandi ubushaka kwishira hejuru wewe ko uhambaye cyane. Nico gituma icambere tuba dukwiye kwiyihaniza twebwe nyene kwararaza abandi, ahubwo naho usanga umuntu ameze nabi ukamukebura, kuko ni jambo ry'Imana birabidusaba yuko umuntu ati ni wasanga mwene wanyu agucumuyeko bavuga ati genda umuhanure muri umwe n'umwe, waramutse akize akumvirije agakira uzoba umurokoye. Nico gituma twe umwe wese yo kwicisha bugufi. Hari aho mpora niyumvira iyo ngeze kwararazanya nca niyumvira Yozefu na Mariya. Yozefu yabonye neza yuko Mariya yasamye inda kandi atari gwiwe ari umufihase wiwe, akavuga ati reka basi ndamuhebere mu mpisho mugasinda mwararaza. Haya Yozefu yakoze ikintu gikomeye cyane, kuticisha bugufi kwacu gutuma tunanirwa kubaha no kubahana. Ariko jewe muri bose abantu bicisha bugufi jewe neme yahambaye ni Burahimu. Burahimu arakomeye cyane. Burahimu Imana yari yamubwije ukuri wewe nzokugira ihanga rikomeye w'igihanganye. Ivyo arababiza gumabizi abizi kuko Imana yagumanye nawe. Ariko nimwibuke umunsi abungere biwe nabo kwa Loti batangura gushwana bariko baratata, Burahimu akamuhamagara ati ntirikabe yuko abungere bacu twe tugaba boguma baza bararyana kuko bohava batujyanisha natwe. Ati rero we tora aho ushaka ugende. Niwe yari mukuru kuko yari se wabo mu bisaza yo kuvuga ati umviriza wa muhungu we ndakubwira nta bagabo babiri mu rugo wewe ja hajya mugaca mubwira ati jembo nabitabereye ko twogumana kuko aba bantu boduteranya. None rero ihitiremwo aho uja, ni watora mu buraruko ntora mu bumanuko, ni watora mu burengero ntora mu buseruko, tora niba ushaka kugira icubahiro icishe bugufi, kuko kwicisha bugufi niko kukubahiriza. Hariho umuntu ashobora kubona nk'ubu ngo afise nk'abajejwe umutekano bagenda barirukana abantu gutya acavuga ngo ngo je ngo ndafise icubahiro ngo ndakomeye. Oya, bajya bavuga bati uri kugendera mu isi rimwo babandi bishari n'inzigo bahava bakugirira nabi, muga ntibavuze yuko ari icubahiro kiryo ufise. Urone ugasanga rero n'umuntu azi yuko atangorana nimwe afise, ngo nkeneye abapolisi azi neza batangorana nimwe afise. Jewe nirirwa ndagwana n'abajejwe umutekano waje ndabwira nti none nkaha muje gukora iki? Nibo banyankira wereka we ntukiri wewe. Jewe uko ndababwira nti murandemereye, hariho ubundi navuga mfise bake mpabeshi kugira ngo bose bambone bantinye. Ushaka kwibahiriza ko wubahwa icishe bugufi. Ifata akararo gatoyi, harimwo abapapa n'abamama. Je mumbwire wewe uri se w'abana uri se rubuga cushiko ukankamwa mu rugo, abana mwambonye barakubahaga yewe. Muraziko ngo je uraziko ndiso ubuheje yabivuze ubuhejeje kwikura kwicubahiro ubwo nyene nukubera nawe uba wiravye uvuga uti je mbona ntaberanye n'umukuba umuvyeyi. Reka rero bose ndababwire ko ndi umuvyeyi babibone uba uhejeje kwicira ngo je urazi ico ndi yakavuze neza ngo bw'abantu barazi uwo ari we ariko arabasaba. Hajya rero ndavuga ngo ejo ha mugenzi wawe Imana hagize ibanga je kakana byari umuntu yigeze kunyita umukungu. Ndiyumvira icyo twapfuye ko yashaka gufata ingingo mbi ishobora kononera bene gihugu mu gihugu. Hama ndamubwira nti ariko urashobora kubaho kugahenda umukuru w'igihugu
ni kandi rero ndabimubarira yuko bamuhenze kwere ni wewe urashaka kuja kumubwira ibi kugira ngo afate ingingo mbi yononera bene gihugu acagenda aravuga yuko ndamwononeye kuko idiri yari yamaze kuribona ahantu hagira aronka ikintu yari yamaze kubona neza ahantu aza gukura ikintu mu gico kintu bari cakuye mu bene gihugu nabo baca bashavurira nde Serugo hanyuma aca ntwarira inzigo umunsi umwe ndamutelefona nanje yumva umutegetsi afise ivyo atwara nawe nanje ndamusaba service ndashaka mfashe ndamutelefona ni twaba turiko tuvugana na Deje naka ngo mbe wavuze ngo rinde nabanje kwivuga ngo wavuze ngo rinde ndi General Evariste ngo je simvugana n'abakungu ngo vugana n'abashinga ntana uko nyene ico namubwiye ntimbwa ntibura umunsi ni n'uwo mukungu hariho igihe uzomukenera nawe naciye ngezaho ndinumira haheze nk'amezi nk'atatu nzabona akuwe duca duhure ku mugoroba mvuye ku ishure turi kumwe n'abagenzi duciye ahantu nzabona cavuga ngo ndagize bwakeye kuko uwo yasubiye hasi ngo ndagize bwakeye twaratwenze uwo ni wa wundi yavuga ko atavugana n'umukungu uno munsi nitwa ndagize bwakeye kuko je nari ncibereye hahandi yangayira hamwe yangayira ndi je nari nkibereye naje sinari muto n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igisirikare abari mutowe mugabo yarabona ko ndusha umushahara ndusha akabona ko asabwa na benshi kurusha jewe hanyuma bukeye kabiri sinzi ibindi yononye hanyuma leta bigaruka bisubiza ku murongo yavyononye ngo yaciye abaza ngo ibi bibaye umukuru w'igihugu abaho muri iki gihugu ngo birabonetse yuko nshobora gupfa aca arahunga ubu yicira ibiti narabajije ubuzima bwiwe ubu yicira ibiti iyo ari mu buhungiro rero nagira ndababwire umuntu icishe bugufi ntuzuvuge ngo ndi umukuru ngo uce ugaya na mutoyi kuko ujya mutoyi umunsi yaje agasubira hajya waruri nanogira ngo ako niko mwese hamwe baza ko mudafise uburorero mu cigwa giheruka sinzi ko hari ngaha niho twavuze hari ngaha nyene umugisha wa mugenzawe ahubwo no gutera ivyizigiro aho kucumugirira ishari kuko nawe uravuga uti kwarose rero urya nzigene vyari bimeze nace bwaho ndi nzoronka bigutuma kwizera ko Imana imuhaye kuko Imana ntitangira rimwe uno munsi wowe iraguhaye hariho ikibitse nawe uzoronka ejo ubonye wagize umugisha ahubwo muninahaze uti ni vyiza cyane ahubwo uraraba neza hajya ntuzuhave utsitara hariho umutego uriho ukamubwira n'imitego ihari kugira ntazayigwemwo